Shalom shalom, ndabaramukije mwese, nizera ko muguwe neza. Niteka ridasanzwe kuba Imana yashoboye kutugirira ubuntu tukaba dusubiye guhurira muri uno mwaka. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 twabonye ubwiza budasanzwe, twarize ijambo kandi nizera ko ijambo twize mu mwaka uheze hari icyo ryafashije ubuzima bwacu. None ubu tukaba dusubiye gutegwa iteka ryo kwinjira umwaka mushasha w'ibihumbi 2025. Ubwa mbere na mbere ndabifurije umwaka mwiza, muze mugira umwaka muhire, kandi twagira dufate n'akanya tushimire umuntu wese yagize ico adufashije mu mwaka w'ibihumbi 2024. Hari abadufashije kugira ama partage, hari abadufashije kudusengera, hari abashoboye kugira ama commentaire. Ivyo vyose birafasha kugira ngo algoritme ya YouTube ishobore kurungikira video yacu, yaba algoritme ya Facebook, yaba algoritme ya YouTube, kugira ngo ishobore kwirungikira abandi benshi. Kandi ciza nuko iyo ufashije gupartage video umuntu akayumva n'ubutumwa ubuvuze mu bandi. Rero turabashimiye cyane kuvyo mwashoboye kudufasha muri uwo mwaka uheruka, kandi twizera neza ko muri uno mwaka mushasha w'ibihumbi 2025 tugiye gukorana ibidasanzwe, kuko si twe duhari, ni Kristo muri twebwe, kandi kuko Kristo ari muri twebwe ibidasanzwe bizokoreka. Rero karakaryo ko kubashimira, twongera kandi tubamenyesha bishasha tuzananye muri uno mwaka. Mu mwaka weze twe dufite ikiganiro bita Intahe Yacu, twara dukurikirana ku mbuga za IMMORTEL GSJ kuwa kabiri hamwe no kuwa kane isaha 1 z'ijoro ku masaha yo mu Burundi. Ariko uno mwaka ikiganiro cyahora citwa Intahe Yacu kizoza kiritwa Intahe Y'Ukuri. Mu kiganiro gikurikira tuzovugana impamvu twashimye kucita Intahe Y'Ukuri, n'impamvu twashimye guhindura cyahora citwa Intahe Yacu tukabigira kikacika Intahe Y'Ukuri. Ivyo vyose tuzobiyaga mu kiganiro gikurikira, ariko muri vyose turabashimiye kandi twizera neza ko muzofasha kupartage kino kiganiro kugira ngo gishikire benshi. Hama rero ndabifurije umwaka mwiza, mugira ibihe vyiza mu banyu no mu banyu. Uno mwaka uzubabera umwaka wo kugendererwa n'Imana. Muze mwamira Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwama cyane data arashimagizwa. Uko twama ibikorwa vyiza data arashimagizwa. Kandi kidasanzwe nuko iyo umuntu ariko arama ivyamwa vyiza ku Mana iramututurira. Rero nta muntu n'umwe atokwifuza gututurirwa n'Imana, na cyane cyane mu vyakora. Rero uno mwaka turama cyane, ndabifurije kwama ivyamwa vy'ubwiza ivy'Imana yageze, nkuko mu Banyefeso igice cya 2 ku murongo w'10 yavuga ngo twaremeye muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibikorwa vyiza vyose ivy'Imana yageze ngo tubigenderemo. Hari ivyo Imana yageze ngo uzogenderamwo muri uno mwaka w'ibihumbi 2025. Rero ivyo Imana yageze ngo bigenderemo ntihazagire na kimwe usigaza. Tuzobikora kandi tuzobishikana, kuko atari twebwe tubikora ariko ari Kristo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwatanguje igikorwa ciza muri twebwe niwe azogisozera. Turabakunda cyane, mugira ibihe vyiza, mwarahezagiye.